mwese mukurikirana Dunda Entertainment, mwese ni iteka ryo kuba turi kumwe namwe hano kuri Dunda Entertainment. Rero uno munsi turavugana ku vyerekeranye n'iki? Uno munsi turavugana ku vyerekeranye n'umwanya. Twari twagize ikiganiro n'uwitwa Julius Ndaharaye ku vyerekeranye n'umwanya, ariko mu nyuma shene ica iragira ikibazo barayifuta. Ubu rero nasubiye kugira uwundi murongo ugira kabiri. Rero ndacariko ndareklama umurongo wa mbere wa shene Dunda Entertainment. Nico gituma mubona hariho byinshi muri byo byahindutse. Rero nimutangare ngo nuko ndiko ndabera iyashu, ndahantu hashushe, harashushe bidasanzwe, ariko ntibitubuza gukomeza. Uno musi rero nkuko twari twabigize, ico kiganiro twari twakigize n'umupolitologue yize science politique yitwa Julien Ndaharaye. Twagiye kuvugana ku vyerekeranye n'umwanya. Rero uwo mwanya ku bantu usanzwe uwo mwanya utugora. Twari twafatiye kuri vision 2025, kandi mukaba mubona yuko umwaka wa 2025 usigajemo amezi atandatu tugeze mu gice, kuko vuba tuzoba turi mu kwezi kwa gatandatu. Rero mukaba mubona yuko umwaka wa 25 uheze. Tugaca twiyumvira tuti hagati ya vision 2025 ugwaruka vyarugendeye gute? Mbega iwanyu namwe mwumva yuko umwanya wanyu mwawukoresheje gute? Nka jewe umwanya wanje narawukoresheje, ariko kubera nari nkiri muri ese ntibyakunze. Muca mwumva yuko rimwe rimwe hariho igihe haba hariho umwanya wo kugerageza, hakaba hariho n'umwanya w'ibikorwa. Jewe uno mwanya wa 2000 kugera 2025 wari umwanya wo kugerageza. Ego ariyo mpamvu kuva muri uno mwaka wa 2025 kugera muri 2030 uzoba ariwo umwanya w'ibikorwa, nkuko nabisezeranye abakurikirana Dunda Entertainment. Kuri Dunda Entertainment rero hazogenda hacako ibiganiro ku vyerekeranye n'urwaruka, hazocako ibiganiro ku vyerekeranye n'abantu badukurira, tugenda tubabaza gute bagiye baratera imbere mu vyabo, baba abakinyi b'amafilme canke baba abategetsi runaka, canke baba abadandaza runaka, canke baba bafise amahoteli runaka, canke baba abaririmbyi, canke abagira amasiporo atandukanye. Tugenda tubabaza igihe vyabatwaye n'imyaka vyabatwaye. Muga ico nabonye nuko jewe nk'akarorero kuva muri 2020 kugera 2025 yabaye imyaka yo kugerageza, yayindi bakubwira ese. Muri ese rero ni kugerageza, hariho kugerageza wihenda, hakaba no kugerageza kugira ngo uronke aho uhera, ariho bita appui. Rero twese rero nka jewe nk'akarorero mu mwaka w'ibihumbi 2020 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2025 nari mu mwaka w'igerageza. Nk'akarorero nagerageje kwiga ivyerekeranye n'ivugamakuru, ivyerekeranye na journalisme. Rero ivyo nkaba ndabifisemo experience y'imyaka 4. Hanyuma mu bikurikirana n'ivyo naragiye ndiga gukamera n'ubu ndabikora. Hanyuma ndiga ibintu vya montage, kandi urabizi yuko bene ivyo bintu bitaja bihera. Kumonta ntibihera, kuvuga amakuru ntibihera, arico gituma nakubwira yuko nari mu bihe vya ese. Rero ibihe vya ese mu vyerekeranye n'urundi rwaruka, mu gihe ruba rugiheza amashuri, haba harimwo kugira ibintu vy'amastage professionnel ku baba bize kaminuza canke ku baba bashatse guhereza muri secondaire. Rero bavyita amastage professionnel.
je rero bamwe bagira simu amezi 6 canke bakagira umwaka, ariko jewe nahisemo kugira imyaka 4. Rero ikindi uno mwaka wa 2020 kugera 2022 naho nyene ico nogomba kubwira abantu kuko nagiye ndabibona nuko kuvyerekeranye na journalisme nabitanguye nkiri kuri universite, rero nkaca nza ndafata akanya ko kuza ndagenda kuri radio hanyuma nkagira formation hanyuma nkaca nkurikiza ko no kubimenyera. 2022 niho nahejeje nca mpeza kw'ishuri hanyuma ncafata umwanya wo kuja en detail kimwe cyose ndaciga, ariko vyarangiye ino myaka 5 ibaye ese iba irimo n'ama erreur, kuko nkuko nagenda babwira ko chaîne ya mbere ya Dunda Entertainment yahuye n'ibibazo vy'ama erreur igafudika. Niyo rero experience numva nobasangiza kuri Dunda Entertainment. Rero buri garuka rwose icyo twabatumirira ni igiki, nuko cyane cyane urwaruka ruracika intege ku byerekeranye n'iyo bakoze nk'umugambi hanyuma ugapfa. Umugambi iyo wapfuye benshi hariho igihe bahitamo guca babiheba. Nk'ubu nkaje nk'akarorero naye guca ndabiheba, ariko kubera nari namaze kubyinjiramo, nari namaze kubikunda, rero ngiye kubikomeza. Ariyo mpamvu rero uno mwanya nzoheza nkaca ndawuharira kugira appui imeze neza, kuko ese erreur zaraheze. Ikindi rero nuko ugwaruka muri rusangi hariho kuvyerekeranye n'umwanya, nkuko twagiye tubiganira n'uwo yitwa Julius Ndaharaye, twaganiriye ku mwanya wo gwaruka. Umwanya wo gwaruka rero ibi wica musanzwe mubizi, hariho icambere ama réseaux sociaux simaka ngo zice imigambi y'ugwaruka, ahubwo kugira ngo uje kuri réseaux sociaux bigusaba iki, uba uri kurarondera iki. Rero ugwaruka rwishi mu Burundi nk'akarorero muri TikTok n'akarorero kuri TikTok cyane mu Burundi iratwara umwanya ugwaruka cyane, kandi TikTok mu Burundi nta nubwo irabahemba cyane. Rero kubera LGBT yo mu Burundi ntibirakunda yuko TikTok ishobora guhemba abantu nkuko bisanzwe biri. Rero uca wumva ko TikTok ari kimwe mu bintu bitwara umwanya w'ugwaruka bitari bikenewe. Ariko nka YouTube hariho abamaze kuyihemberwa mu Burundi naho itaraba LGBT, bagafata dunyuri ku bindi bihugu. Rero hari n'abaja kuri YouTube batariko bariga, ahubwo bakaba bariko barasamara. Ibi rero ni bimwe byagiye bifatira ugwaruka, ugasanga umwanya wose bawumaze mu bintu byo kuraba gusa, hakumara uwo mwanya mu bintu byo kugira ama recherche, bigaca birangira bariko baragira ivyo bibazo byo gutakaza umwanya. Kandi mukaba muzi yuko umunsi ugizwe n'amasaha angahe 28. Muri ayo masaha 28 urakuramwo amasaha y'ijoro, kuko naho abanyeshuri mw'ijoro biga ntibashobora kurenza isaha 3. Kandi mu bisanzwe muri ayo masaha 28 uba ufisemo amasaha ashika 8 umara uryamye kugira ngo uruhurire ubwenge. Hagaca haba na ya masaha tugenda twica ku matelefone, ugasha usanga amasaha ararenze nka 12. Dufate yuko amasaha turyamye ari 8, tugasha dushirako nk'amasaha 2 canke 3 twagiye turatakaza mu mwanya tugenda dusamara kuri telefone n'ibindi. Ugaca ushirako umwanya w'amasaha ushobora kuganirako n'abagenzi, gutembera, gutwenga, kugira kwirigara n'ibindi. Hakaba mu bisanzwe muri twebwe ugwaruka muri rusange imyanya myinshi dukoresha ni imyanya itatwinjiriza ibintu by'uburyo, canke imyanya itadukarihiriza ubumenyi, iba ari imyanya
tuba turiko turafyina ku bintu bimwe bimwe, nk'akarorero kugwaruka rukiri muri vya bihe by'ubushuhe nk'uko basanzwe babiga mu Rwanda, ibihe by'ubushuhe ugasanga ni periode ya adolescence. ugashobora gusanga umuhungu yagiye arareheje umwe, arareheje uyundi, ugasanga umwanya munini hari igihe awumara kuri WhatsApp aterefona, uyundi mwanya akawumara ari kuresha, uyundi akawumara mu bindi, ariko umwanya wamuzanira akamaro nk'umwanya wo kwiga canke umwanya wo gukora ikindi kintu, umwanya wo kumesura, umwanya wo kugira isuku, ugasanga yawubuze. Rero ugaca usanga umwanya w'ibikorwa mu masaha 28 abaye nk'amasaha 4 gusa canke 3. Rero uciye uharura amasaha 28 buri munsi kama ufise amasaha 3 canke 4 y'akamaro, ayo yandi masaha 20 canke amasaha 18 canke ayandi akaba agiye uko nyene. Ivyo rero biciye biba ugaca usanga uramaze imyaka nka 35, musanzwe mubona yuko ubushomeri hano mu karere k'iwacu muri Afrika ari akananira abahinga, kuko rimwe rimwe hariho igihe womenga ntitworonka ico dukora, ariko rimwe rimwe uriko uraraba hirya no hino ivyo dukora wosanga bihari. Nk'akarorero ugiye kuraba ingene Ubushinwa bwateye imbere, bakubwiye mu myaka igihugu c'Ubushinwa kitari bwatera imbere, twase n'abameze kumwe, mugabo haciye haba ibintu vyerekeranye n'ama innovation, haraba guha ikibanza ugwaruka mu ma centre de recherche, haraba guhimiriza ugwaruka mu gukora cane, haraba guhimiriza abantu bari ku rugero rw'abajene ahubwo kutavyara cane. Ugaca usanga nk'Umushinwa avyaye abana 2, ugaca usanga iciza cyo kuvyara abo bana 2 ushoboye kubajera. Ushobora gusanga umuvyeyi i Bujumbura canke mu Burundi canke Gitega, ugaca usanga yavyaye nk'abana 8-9. Nivyo vyacu hariya mu gihugu ruguru, ugaca usanga abo bana barakugoye kujera, barakugoye kugurira amakaye, barakugoye kuronkera ivyangombwa kugira ngo bakomeze kwiga amashure yabo. Ivyo vyose aho biherera bica birangirira kuba udashoboye kuba encadra, ikaba encadrement imeze neza, ariko bimaze kurengaho uca usanga bitakunze yuko ushobora kugera ubwo gwaruka uba wavyaye. Niyo mpamvu mu bindi bihugu baca bavuga bati, nko mu Bushinwa nk'akarorero, ati vyara 2 kugira ngo abo 2 ushobore kubajana mu ma centre de formation canke mu ma laboratoire, canke ushobore kubagurira ama mashini canke ibindi bintu byo bafasha kwiga kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Ikindi catumye Urundi gwaruka rutera imbere nuko barugiriye encadrement mu myanya yago ruronka, ugaca usanga bariko bararukurikirana, arico gituma habaho ama ministere y'ugwaruka, inkino n'imico kama canke ugaca usanga nako ubushakashatsi bagenda bagira burashigikirwa na leta. Rero no mu gihugu cacu rero ntirirarenga, ugwaruka rw'abarundi ruracari active, ruracari ku bikorwa. Ariyo mpamvu rero dusaba yuko buri muntu wese yogira ico akoze kugira ngo ugwaruka rushobore kugira innovation yago. Kira noneho na leta ntiyadutereranye, yaramaze gucrea banke 2, hariho bije, hariho n'indi imeze nka banke yitwa payeje, yiga imigambi y'ugwaruka hanyuma ikaruha umutahe. Naho bitaruzura ngo bibe ibintu bikwiye, murumva leta iramaze kugira ikikorako. Rero kuri Dunda Entertainment ikindi gice cya kabiri tuzobabwira gute umuntu yo planifia umwanya wiwe ku munsi canke akagira plan y'indwi yose canke plan y'ukwezi, ugasanga bimeze neza. Rero kuri Dunda Entertainment turabakiriye mwese, twongeye kubakira. Chaîne ya mbere YouTube yarayipenarije nyene kubera twabikora umenga nta experience ndende tubifisemo, ariko iyi yindi izogenda neza.
hanyuma turabashimiye mwese mugira amahoro aho muba mwubawe.